ni ukuvuga ngo sishobora kugira imigenderanire n'abantu bitandukanye no gukonsidera imigenderanire mfitaniye n'Imana. Sisi ko muko murumva icyaha cyo gukunda Imana. Iyo Imana impezagiye nkagira igiceri cyinshi mu mufuko, hari igihe Imana iguhezagira ukagira igiceri cyinshi mu mufuko. Sinshobora gukoresha amahera ngo ndayakoresha uko nshaka sans que le Saint-Esprit nawe navyinjiramo akambwira ngo controla amadesire yawe. Igihe kera nari nzi yuko ico mfise cyose ndagikoresha uko nshaka, uno munsi Imana dufitaniye nadora ntinyemerera ko mfuko nkoresheje amafaranga nahara yanje, kuko naramaze gutahura yuko muri iyo adoration n'amahera nita yanje nayo we witwa yawe na yayo. So ngiye mu ma exe nkayakoresha ukutariko ndabura amahoro, uravyumva? No kuvuga ngo Mpwemu Yera arakontrola n'umufuko wanje. Ibi ndiko ndakubwira nivyo, no kuvuga ngo ndipoza question ku bintu bimwe bimwe ndabigura, ariko Mpwemu Yera arambera igipimo ca exe, kuko adoration mfise ku Mana ntinyemerera gupfuko nkoresheje amafaranga. Bantu mwakuriye mu bukene, hari igihe ifaranga rije, uravyumva, wibaza ko ukwiye kwirekura, ariko kandi uzopfa kwirekura iyo udafise iyi adoration, nta kizoza ngo gigushireho igipimo. Ariko nimba warihaye Imana ukaba uri muri worship, ukaba uri mu guhimbaza, Imana izokontrola umufuko wawe.